namwebwe mugize ibiro vy'inama nshingamateka, nyakubahwa mugize inama nkuru y'inararibonye, nyakubahwa mugize ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD, nyakubahwa bashingamateka, nyakubahwa bakenguzamateka, namwebwe bashikiranganje mugize urwego rukuru rw'igihugu, nyakubahwa bashitsi bahiye mwavuye mu migambwe itandukanye n'amategeko hano mu Burundi n'amashirahamwe y'iterambere nayo agaterakazina muntu, bakozi b'Imana baje kwifatanya natwe, banyakubahwa ndongozi zitandukanye mu bisata vy'igihugu ndetse no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ndabona n'umukuru w'umugambwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura yaje kwifatanya natwe, n'abenegihugu bose bo mu gisagara ca Bujumbura, umwe wese mu cubahiro ciwe. Tugire amahoro y'Imana. Imana se mukama wacu uno munsi n'akanyamuneza kubona dukoraniye hamwe ngaha ku cicaro gikuru c'umugambwe CNDD-FDD. Naheruka kera, banezerewe babonye nje kuko naricaye cane mu mugwa mukuru wa politike kugira ngo ntunganye ibikorwa. Hanyuma rero ubu naho naje ku mugwa mukuru w'ubutunzi kugira ngo dutunganye rero neza rwa rugamba rw'iterambere rimeze neza. None rero muri iyi minsi nari maze ndiko ndatembera ndaba ingene vyifashe, ndanezerewe rero kubona turi kumwe kuri uyu mugoroba. Uyu mugoroba ni mwiza cane kuko nakaryo ko gushimira Imana. Aya mabanga yo kurongora igihugu nayatanguye mu bihe bidasanzwe, abantu bose bari mu kajembegete bibaza mbega tudotera tujahe, ariko Imana irakora ibishoboka vyose ku buryo umuryango w'abarundi twese turema turafatanya urugendo. Naje murantera intege, twese turunga ubumwe, none n'akaryo ko gushimira Imana kuko ndavye iminsi iheze noshobora kuvuga nti inzego nshasha z'igihugu zaramye, ko zari haheze igihe turiko tuzikwangura, none zaramye. Mbere no kubishimira Imana kuko twarose n'akanya ko kuja kuramutsa igihugu kibanye cy'igenzi ca Tanzania. Imana yaradufashije. Ndashimira kandi Imana kubona uyu munsi ugeze na jewe nashoboye kuzunguruka intara zose z'Uburundi, hanyuma ngashira abenegihugu bose ku kivi. Ni Imana yamfashije, navyo nari kwishoboza. Nkanezerwa umutima wo gukunda igihugu mbona uguma wiyerekana mu Burundi, hari umutima wo gukunda igihugu udasanzwe. Ubu biraboneka mu bumwe buri hagati y'abarundi badasangiye mbere ivyiyumviro, yaba imigambwe, amashirahamwe. Biraboneka neza ko abarundi bariko baragaruka koko ku gihugu cabo biyita Abarundi. Ivyo rero tubikesha sokuru wacu Petero Nkurunziza, kuko urugendo yadufatishije tukagenda twaradushikanye kuri iyi ntambwe ikomeye cyane. Nkaba novuga nti yaduhaye umushinge izi nzego nshasha zubakirako. None nagira ndabasabe tubanze duhaguruke, dusubire tumwibuke, tumushikirize agasabisho.
Imana mushobora byose nimugumize mu buryo bwayo nawe anezerewe nawe kuko aradukoreye. Mwakoze. Uyu munsi rero twasubiye guhurira hamwe turi imbere y'Imana, twese tuba turi umwe mu muryango umwe, turi ku ziko ry'Imana, turi haziko kwa twese, turi chini ya ulinzi y'Imana. Ntawuvuga ngo ni mukuru cyane ni muto, imbere y'Imana byose niho birangukira. None rero nagomba banze nshimire umukozi w'Imana Karaveri yigoye akaza kudusangiza ijambo ry'Imana ryiza cyane riryoshe, inyigisho nziza, kubona yigoye akava hari Igitega akaza ngaha kumukaza. Twarose impano no munsi yo kubana nawe, turagushimiye cyane gasabe bagukomera amashyi. Ngaha dukoranijwe n'urukundo kuko turi imbere y'Imana, uyazi ikintu atari urukundo ntimwakumvikana n'Imana, kuko niryo bwirizwa rikuru ngo Imana ikiri mu muntu yamuremye asa nayo ku ishusho ryayo, hanyuma ni ukuvuga yuko yamuhaye icyo nayo yari. Imana ni urukundo, muri kamere rero k'umuntu ni ugukundana, ni urukundo. Mugabo dushyitse ku isi naho Shetani nayo yaciye ituganza ikoresheje ibyiza by'isi, tutangura kubicambirwa rero niyo ntango y'igicumuro, niyo ntango yo gutangura kugabanya rwa rukundo. Umwe wese agashaka yuko ibyiza bimujyako. Nta muntu n'umwe atifuza utwiza, ndetse uzurabe niyo ubonye uwo ufise uca ushaka kuvuga uti none ntiyompako ngo hentuze. Ngo hariho umugabo yabonetse kuvumba mu kabari, akavumba akicara ngaho araba ko muraba ryiza, akabona uwa mbere barazinanye akamuramutsa, akibaza ngo nawe yaje gusorora kumbe yaje kuvumba, akicara agafata irya mbere akibaza ngo we waracarindiriye araza kwigurira, agafata irya mbere akarinywa arimaze, yiyongera irya kabiri wa wundi we hariyongeye urumva yabona ati imbere yuko yiyongera niwe ariko bamaze kumuha. Urumva yuko byari bigoye, nta n'umwe adashaka ko ufise yomuha, ndetse n'ufise ibibayabaye avuga ati no bijya bindi byinshi nibize iwanje ahubwo bari je ndabaha. No munsi rero baduha icigwa ciza cyo kumenya uti niwaba uri umwimanyi nawe niyongera uzogererwako, niwaba naho ukundana nuko nyene. Namanembera twese umwe wese iyo arose arabungabunga itunga ryiwe akanazitira. Twe mu Burundi rero tubizi ni parcelle uvuga uti reka shiremo clôture nini cyane hinjira uwo shaka, ariko ntiwumva ko ahejeje kwiyugarana niwe wa mbere acasohoka kurondera n'iyindi parcelle kandi yari yiyugaranye. Rero uriko yiyumvira rirya jambo ry'Imana twumvise, none upfumbase intoki, upfumbase amaboko, ugaca usaba wosaba gute woronka kugira uronke ni upfundurure. Ufundure naho uzosanga rero abakunda gusaba uzosanga ari n'abimanyi, kuko ashaka ko byose biciwe. Ugaca uja gusaba arakayumvira ati ngire gute ndekure, ntashobora kuronka apfumbase. Ugurura intoki hanyuma uronke. Rero twese kenshi
ico ni ikibazo abarundi kugira tubishobore bitoroshe n'Imana yonyene yokidushoboza. Burya muravye utuntu twose tuba nta handi tuva atari ukubera ubuvuga uti bijya n'ibize iwanje. Muravuga nti hari umuntu n'umwe arigera yirirwa atumvise umuntu ariko aridoga. Sinzi ko hari n'umuntu aririrwa atidoze na rimwe. Kandi imisi yose uzura ico widogera ni ikijanye n'ubuzima bwawe. Widogera ikijanye n'ubuzima bw'uwundi muntu. Widogera ikijanye n'ubuzima bwawe. Kuko niyo ubonye nk'umuntu uvuga uti urya ko umuntu menga si vyiza, uba utinya ko nawe bigushikira. Kenshi ntiwe ariko widogera urya yahuye n'ingorane, widoga ko izirya ngorane zishobora kugushikira. Ni harya rero muca mubona umuntu akunda gucira imanza abandi. Burya rero hari ikintu abana b'abantu turwaye, gucira imanza abandi. Jewe mparaniyumvira mbega burya uciriye urubanza uwundi uriyumvira uti nanjye banciriye inkuru vyogenda gute? Umuntu agafata agenda mu isoko akandagaza uwundi neza, akamwandagaza muga ntarigera yiyumvira ati mbe nanje bonyandagaza nk'uku vyogenda gute? Jewe natanguye kugira mbugeni nataye kugira uburambe bwo kuba ndagahurwa. Uzobona umuntu aje akakubwira neza ivy'uwundi, akakubwira ivy'uwundi vyose arondera ati mbe urya muntu nta kuntu yohava nkahaja. Akitonda neza, yari yambaye impuzu nziza, akarondera ingene iyo mpuzu ayicafuza neza kugira ngo uvyumve neza. Umenye ubwenge rero gatutangura kumubaza utubazo kamwe kwako. Tibu rero ngomba muri bijya koro banze umbwire ikosa rya mbere niri. Akaraba hirya no hino ngo yako nivyo bavuga, wumviriza ivyo abandi bavuga. Ariho rero ushika ukavuga uti mbe urya atari urya ubona ari nde yobishobora? Ninde wundi ubona? Iyo ativuze haba hari uwundi acavuga mugenzi wiwe, ugacubwira uti mbwira ico urya arushije uyu, canke wewe nyene mbarira wewe ico urushije urya ni igiki de special. Haronga ukimvira rero hariho ico umubajije uti mbe urazi yuko urya uriko uravuga ngo ahavuye nawe acagenda kugira ngo rugamba nawe ugiye kugira wewe wamusubiye kugira nawe uhenuke. None wewe niwe yemeye guca camwibarabara, nawe acagenda kwiga ingene nawe akwambika vya vyondo nawe wamwambika. None nawe uriyemeje ko ugiye gusibisa urwo rubanza, ko nawe urumva kurya wabigiriye abandi, nawe menya yuko nawe azoca abibwira ko agiye muri bimwe bahoramo, ntaco yigeza kuko kwawe. Rero ikintu umaze kubona abantu baraciranira imanza bariyerobe, kandi n'umuza kuvuga ukiyumvira umuntu yari umugenzi wiwe uzi bagendana, ukazibona niwe ariko aramwanda neza, baba bagendana neza ubona batwenga ari abagenzi, muga akaba ari wenyine aca kwanda akagushora neza kandi akarondera agakoka kugira isoko iboneke. Muga yasubira inyuma agaca muhitana ngo mbe uri hehe? Niwiyumvire nawe bariko barakugirira nk'uko. Umukozi w'Imana yari akantu yatubwiye gakomeye cyane, kunezererwa umugisha w'abandi. Naho mwamuvukana ntiwemere uvuga uti nabe jewe aba ari jewe ndamwarurira.
mugabo kirazira kwajya turakundana turavukana muga kirazira ko bazonyarurira reka bayicewe ndamwaruriye umuntu arose umugisha bose batangura kwiyumvira ibibi gusa nta wiyumvira ibyiza ngo mbega ngo yabikuye hehe urabona ngo nakabijya afise ngo bijyawe ngo wowe urabibona gusa kava wowe urabibona aho kuvuga ati ujya mu Imana aramuheza ati urazi bijya bintu ingene yatanguye buke none hari yageze ikuze ukumva ko nawe yaguhenza ariko twame tubizi uko Imana ubutumwa yaduhaye nuko dutegerezwa kunezererwa umugisha w'abantu ni itegeko soma mu Baroma 12 ku murongo wa 5 Imana itubwira iti munezerano n'abanezerewe murirane n'abarira ese mu Baroma 12 ku murongo wa 15 ikintu abantu rero tutaratangura ni kimwe kurya umukozi w'Imana yatubwiye ati Imana irakugarukana ko ivyo wewe nyene wakoze nuko tumenya ko Imana twese iradukunda mugabo umwe wese hariho umunsi yamugeneye mu vyiza iyo rero ubonye umwe Imana yamudugije ahubwo rivyo bikwereka biti najewe rero bwabundi naje birashoboka ko nduga kuko ndabonye akarorero nujya yari ruhebwa yaduze naje rero bwabundi nzoduga ugacunezerwa ko yarose umukozi w'Imana ati abakuviriye mu nzira mbego bari abariko barasenga bose basaba umwe ariko asaba uwo munsi yofungura ubundi nawe ariko asaba amamiliyoni y'idiri isoko aza gutsindira amamiliyoni umwana atakamba ati dore twafungura uyu munsi Mana ndagusavye noronka n'ibihumbi 5 Mana ndagusavye ubundi nawe ariko asaba amamiliyoni ati reka gusaba Imana akira rero ndeke nisengere cyo rikosenge ibiriki kumbe Imana irahejeje guha wa wundi rero ntagiye yishuwe hariho jewe biramaze kunshikira mugabo gase natanze nidoga mugabo rero nzabona Imana irasubije ku buryo buhambaye caratwega kabisa kuko uwo munsi yari umuntu yamugaye yaje ku irembo ryanje mu gatondo kakari hari kwa Mungu ngo hariho umuntu wari parakurondera nkinge cyamushikira nganje mu intwaro hagati y'umutekano uwo muntu azindukira ninge hagira mugabo sinzi cyabwiye nyene ndasohoka aza kwibaraza zabona umugabo kabisa w'ikimuga amugaye ni wewe n'amagi atije kurondera ati mfashe cyeno gufasha mfasha je urabona ko nagowe ndo mukene wewe watayitongo iwawe umanuka Bujumbura aho uzi ko atari mafuse munsi y'urugo none kuva ngo twetu ukaburire twari munsi y'urugo ubone ngo yabo ntabara umbiriza rero ni waba wewe itongo giwawe abana barase kugaburira reka rero jewe rimpe ryatongo jewe ndaririme nanje nzoza ndakugaburira ndiyemeje ko abana bawe basa kugaburira gende banze kutongo ryawe kandi turahariraga birakomera genda ntacuronka bazosubira kwitongo ryawe ruguru abana bawe bazokugaburira cyanyurime genda ririme nzokugaburira mu nyuma cyambwira ngo basi ngo ngurira gukinga rya bamugaye ngo cenzo canduka iye ntazigerera izivye niki nino yakura hehe ati wise Kizito ati batwemereye gutaza 20,000 bacu bari guha 20,000 ashama gerageza nibaza ko nari mfisaga bigago ari 50 nari mfisa nsabwira ujya mu mama ujya mutambukanye turubakanye nizare 20,000 bituveko ati ratio nayo ujya twari dutuze gose
tirasiyo nayo ntitsanatomuhe Imana izokwimenya jewe uyu muntu yamugaye yemeye kuzotaha je ndamuha turayamuhaye bica turigira mu misa mbere kugira misa hari hageze nsohotse mu misa nza numva umugabo umwe w'umugenzi ya mu Bubirigi arantelefone nasanze ya telefone yacandikira message cyaramo telefone washikiye he yari yashitse mu gitondo ngo nashikiye muri Mutangano nanje nariko senga yari kuri Paroisse Saint Jean Baptiste camvuga reka rero ngende kumuraba ncagenda kumuraba ntaciye no muhira turaganira nzabona mpaye desa rero Akibuka ya mahera mwe natanga ndira Imana yari kwirangeza none ncivuga iti ko wakundanye nanje ndagukunda niho nagiye kubibonera rero yuko utanze bidabipfagusa ntibipfagusa erega niyo umuntu ubona yuko ari kwasenga bimwe ubona ko yari yishoboye hari n'ahari amageragezwa aba yaje uramuha wewe yakuriye kw'ibyawe yari abifise niwe icyaha kijako mugabo urarumuheza ngi hajya rero umuntu ashobora kuza ngo naho mfise reka je kumumara kw'ivyiwe wewe ujya kwego urazi nko bamenyereye kuyivya gusa iyo batamuhaye ivya gusa urazi ngene babara urize kubiruhira hariho umukobwa yacuruza ahantu mu butike hafi y'ishuri twiga ko twaja kugura imikate utanze umukate wa 40 ijya penkupe canke pefrase yagugwa 40 ico gihe numva ko naje ndi wake ukagenda utanze 100 yarashobora guca kugarura 460 cyane hagarura 960 watanze ijana nta numwe yigera cyana 40 agiye kugura umukate wajana ijana kugira kugarure benshi kuko wamenga byarabaye akamenyero hanyuma rero ujana ijana ukazora kugaruye 60 warababara ukiyumvira ingene wo musubiza ukiyumvira ingene wo musubiza ukabibura batoraba bajya basenga akubwiye uti guseka kubera iki ngo ndashonje je byarigeze kuba ndakunda kubigira mbere kubasenga cyangwa ati wewe usega kubera iki sigurira igituma usenga ndaguha akambwira ko ashonje urashonje sawa ngacafata amahera ngende ugurire ishuha rya ungurire n'utudagara twaya n'utuvuta urumva cyantuma bajya turi kumwe agacazana hanyuma mwisashe akira twavuze ko ushonje tutaha rero sisubire kukubona none nturose ajya amahera bangaruye rero umwe yarantwengeze urumva ndamuhaye rasyo muga amahera bangaruye baciye bagarukana bagashaka nayo ko ndayamuha agashaka ko ndayamuha hajya rero hariho abasabira ingeso namwe muze mupime urashobora kuvuga uti je ndaguhaye 5,000 mu guca utaha sisore kubona uri kurasenga icyakora yimuka uri gusa ugiye ukogororeza muri quartier guca muhurira kandi agusaba ngo nyene ntiyibuka ko wamuhaye hajya gutanga navyene rimwe amageragezwa mugabo wewe wagize umutima mwiza ni wowe uhezagirwa we ntahezagirwa hajya nk'umuntu asega afise amaboko n'amaguru naho umuha uzumenye yuko Imana ntimuhezagira kuko Imana umuntu wese yamuhaye mission yo gukora uri ivyo utabiri yakuya wari ukomeye Imana ntishobora guhezagira nico gituma abarimyi bakunda kuvuga ngo nta uri marima aho yarimye Imana ifuma igerageza ukaronka na dukeyi kugira ngo ugende umarama yaho wari
mugaje vyarigeze kunshikira gushikaho mvuga nti ndabihejeje sizosubira kurima vyaranka izuba rigaca ryaka rikabikubita hanyuma sinzi abanyumvise ndiko nidoganije kurima ndabihejeje nzanumva umbwiye ngo reka umurinzi ni nk'umuvyeyi ngo rero n'umuvyeyi yabuze ngo acaheba ngo ntazosubira kurondera uwundi mwana rero ikintu ca mbere gikomeye nuko dutegerezwa kumenya ko dutanga ariko vyose biva mu rukundo tureke guteranira imanza kuko nico kintu nabonye ngaha mu Burundi tukuze twishireko ingwara ya mbere turwaye ni ingwara yo gutiriranira imanza ntiturigera tubimenye iyo turiko turanda abantu tubandagaza ntiturigera tumenye ico turiko turakora imbere yo kunegura umuntu rero nawe uca wibaza uti mbega iyaba jewe vyari kugenda gute uca ubiheba kuvuga ngo ndamwandagaza umuntu hariho ingaruka mbi ku guciranira imanza mwari muzi yuko bijya uvuga ku muntu ari nk'uburozi bijya uriko uravuga ku muntu urabona nk'umuntu ugafata ukamwandagaza neza bigafata hanyuma bwira abagiye kubitohoza bagasanga waramubesheye wamwandagaje mbwira umurukisha guturwa burozi ko uba wahejeje kuroga mbwira ingene ubwo burozi uzobubarukisha nawe kugira ngo abe umuntu yera uzobikora gute muri rya mubone ugiye mwibarabara avuga ati nakanarubeshe haya nico gituma twabe tubizi yuko ivyo tugirira abandi natwe bitugaruka kuko ntivyigera bizimangana na rimwe hajya nico gituma ururimi rero ari ubwo gutinya nta muntu n'umwe adatsitara n'ivyo muga murazi ikintu ca mbere twokora ni uguhanurana iyo nta muntu n'umwe adatsitara ntibibaho mugabe iyo wabonye ko nakatsitaye kubera iki bitunanira hariho uca kuvuga ngo ndatomboye arakoze ikosa mbona yaya ndarose ico nzomushora ko nari narakibuze aho wogiye ukamubwira uti kiya kintu wagize wadutirimukije kiya kintu ni kibi birateye isoni mwene bijya ntugira sinzi aho nabwiye nti erega jewe nikoreye umuzigo uremereye ntimuze mureke kuza murampanura maze kubona abahanura umukuru w'igihugu kugira ngo ni bake aramuhanura gutanga poste ingene yompaka irya poste muba kumubwira ati burya rero karya kantu wagize kanutirimukije uri ntore uri mwiza urazi ingene wavuze neza akubwira ko wavuze neza ukazibona abamenyesha amakuru utanga baciye bakuramwo akantu kakaba ariko bandagaza ku maradiyo nabo bavuze ngo ubona navuze neza hanyuma uciye umubaza ati bari bavuze ko navuze neza aka nako bariko baranyandagaza kutakambwiye ndabasabe aha turi imbere y'Imana murazoza murarya kara ko nkiri mushasha ntimurindire ko nzorinda kuvyonona kugira muvuye ko niko ndonona igiti kigorba kikiri gito muraza murahanura mumpanure ngo tuzokubona ubuho ndiko ndavyoroshe uburiya bwata suggestion muzonyandikira ndaje guti burya hari ikintu wagize iki nawe ushaka ko anonima ncandagisoma cyangwa ntibasha ibintu by'akakantu narakagize gaca nikosora kandi ugiye ubona narikosoye uvuga ngo yaragiriye ya manuro yanje kandi uca wumva wishimye ku mutima birashoboka hajya kajya agasanduku ntimugire ngo karaba hariho abibaza ngo karaba ba musitanteri ngo karaba umwe wese araba ahantu hari hamubabaje agaca abona ko kajya karabaho ahamubabaje oya wewe ubabajwe naho ubundi nawe babajwe nahajya n'umukuru w'igihugu rero hariho utwo agira tumubabaza
ariko abarundi ndashima ko umutima twamaze gutangura kuwushira mu nda, twawushize mu nda, kandi ndabishima cyane. Rero umwe wese yomenya ati shaka gutora umuti w'ikibazo mfise nkabona uva ku wundi, ntuzuvuge ngo byaraguhanzukiyeko, banza uvuga uti mbega iyaba jewe byagenda gute. Iminsi yose imbere yuko wowe ufata ingingo ku kintu uyifatira abandi, banza ufata uti mbega nanjye wowe ufatira ingingo nk'iyi byogenda gute. Hariho abantu ngaha b'indongozi bariko bararenganya umuntu bavuga ngo nta ngorane, ni wiyumvira uti nanjye wongerera nk'ibyo byogenda gute. Jewe hariho abantu barabambaza ngo mugabo we ngumenga abakuvuga umaze kurenganya bake. Ntazi igituma jewe ntakunda kurenganya bimbabaza. Mpora niyumvira iminsi yose jewe umuntu ndashapfura, kandi ntabwo murashapfura, nta muntu n'umwe adashapfura. Mpora niyumvira ingene nshapfura nkavuga nti ndenganijwe ndashapfura. Nkiyumvira rero nanje nkurenganije ishavugira nkaraba igiwanje nkaripima, ndavuga nti oya kuko usanga yo shapfura, hari naho nosanga shapfura kurusha kurya je shapfura. Nico gituma iyo uri kurakora ingingo urafata ingingo iyo ariyo yose, banza urabe uti mbe bayifatiye jewe byogenda gute. Mbe ngiye gusaba audience nticara umunsi wose imbere y'ibiro kwa naka, vyongendera gute mu mutima. Nawe ico gihe uvuga uti nanje rero ndamutunganirize n'ingoga. Iyo muri hariho abakozi bakuru, hariho indongozi nkuru izikurikira, iyo baguhaye dosiye ukayimarana indwi, ni wiyumvira uti mbe nanje yomba shefu, nanje uwo nahaye igikorwa gacakimarana indwi yaragikeneye mu munsi umwe, vyogenda gute. Ico gihe tuzoca dukira ingero tugeramwo, tumenye ko natwe ariyo nyene ituraba, niyo nyene ituraba. Kandi rero ntimuvuge ngo ucumenga ni simagiriranire, ni magiriranire. Nico gituma burya niyo umuntu yagusimbiye ntucuja kubo nawe ngo waragushuhije nawe ucushuha. Namandabwira nti umuntu aje ngo mugwane abanza gusomborotsa gutuka, nawe ucutangura kwikuta ukiza ngo jewe nguranzi ngo jewe yo abatomboye mukaja gutuka gatongo uti mbega ico giswahili uriko uravuga citwa ngwiki. Je n'ubwo uri kuravuga ntabwo numva. Keshi abashwana bahera mu kabare, hari haho afata ukazibona afashe brochette yawe akayitora, none ntawe yijya kugira utumufata mu kabigo naho ashaka mu Rwanda, ahubwo utubwira uti shikura nako kandi biba biheze. Cyangwa ati umuntu ndamugire gute, cyangwa ashobora uti aho bicara gaha gutera inkuru, ugacuka amagara wa wundi ati ngo hano rabi ico wobwira uyu muntu, biba biheze kandi ntaco homba, ahubwo niwe mu mutima bagihobye. Nico bituma nkunda kuvuga nti iyo umuntu yashapfuje rwose kenshi ncavuga nti sawa, Imana niyo nkuru kandi madabihejeje hano ko cyakubwira Imana iraza kurucatu. Yariwe Imana niyo nkuru ubandamije ukambandanya naho cyakubwira nti hewe ntuyibuse iyo senga, kuko iyo senga ntirenganye, niyo gusenga Luciferi nzokuresha mugani yo gusenga iyo senga nayo ntirenganye. Aho none niba biheze nituze turiga gutora umuti w'ibibazo, kuko ni watora umuti w'ikibazo nawe bazotora umuti w'ikibazo cyawe. Kandi rero nkuko twigishije niyo muno munsi uhiriwe umenye ko tutahiriwe, kuko nta numwe azi iyo ibintu biza biva. Aha twese hari indongozi mu bwana n'indara zikazo indongozi. Je nahereye kwiga muri Yagamukama, haruri gahora n'umudenje yeze Yagamukama, none ntereye kuri Yagamukama nawe kuva mwiki mugingene byaje bikazunguruka ngacanja mu banyeshuri. Kandi rero twebwe twari mu muryango wacu w'abakatolika dusenga cyane, mugabe gitwengejera kwe muri Yagamukama nja mu bakoroti. Wumve aho nagiye kugukira mu bakoroti
bose bumva yuko umukatolika icyo gihe si ubu dusigaye twicara hamwe. Imana ni nziza rero tuyikomere amashyi. aho hambere hahise nta mukatolika yagenda no kuri mariage y'umuporoti yavuga ngo agiye aho bacikije. niko twavuga. ubu Imana iriko iratushiramo ubumwe budasanzwe, kandi iki nicyo cyerekana ko abarundi twamaze gusenga Imana imwe rudende. nta muporoti nta mukatolika nta muyisilamu ntaki yari ahari, twese twasenga Imana imwe rudende. abazungu batuzaniye isezerano rishasha, ahandi twari tubereye mu isezerano rya kera. none ko twemera Imana imwe rudende kandi twarafatana mu nda, twarakundana cyane. Imana rero iradukunda uno munsi. rero tuce tugendera mu buntu bwayo. duhuye rero kugira ngo tuje mu buntu bw'Imana. ndabakengurukiye cyane kandi nibagiye no gukeza bashasha mu nzego nshasha. je mwaba munkeza nanje ntibagiye abagiye mu nzego nshasha ndabakeje aho tutari bwabonana. mu nama nshingamateka ntitwari bwabonana, ndabakeje. abashingamateka ndabakeje, abakenguza amateka ari mu bikorwa. muze muroranirwe, ariko mwame mwibuka abantu bose batowe mu nzego yuko ubu tutakiriko dukorera mu vya kera. ubu turi mu bwuzure bushasha, turi mu bwuzure bushasha. twaraduze intambwe ku yindi, intambwe ku yindi, intambwe ku yindi, gushika aho dushika, aho natwe tugira idare kugira dutangure kubaka inzu. none ubu rero mumenye ko turi kuri etaje, tutakiri hamwe hasi. simwaye mubizi, nicyo gituma ubu hari leta ishingiye ku mategeko. leta ishingiye ku mategeko naganda babwiye, hajya tubabwiye leta mvyeyi, ni leta ishingiye ku mategeko. kuko turakunda kuvanga, tukavanga urwego nshingwabikorwa rwa leta tukaba aribwo kwita leta. abashikiranganji icyo tuvuga tuti guverinema ni leta nkozi. leta mvyeyi ni leta ishingiye ku mategeko. tubona uko nyene nijya twese turi umwe, twese abarundi twese turi mu kintu kimwe citwa leta kigengwa n'amategeko, ntawuja hejuru y'amategeko n'umwe. hanyuma rero hakaba inzego za leta zica zikora. rero izo nzego za leta zica zikorera rero abenegihugu. umucamanza ni urwego rwa leta rukorera abenegihugu, ko ni urwego rw'abenegihugu, ni urwego rw'igihugu. ivyo rero twame tubizi, navyo sinovyirengagiza, twame tubizi. ndashima cyane, mugabo birahimbaye rwose. nk'ubu nimurabe imigambwe yaje, ndabona abanyamigambwe ngaha barose umwanya baraza dusangira ibisabisho. vyerekana ko Uburundi bwamaze guhinduka. kera uvuze ngo bibera kuri permanence, ngo hajya yo gukora iki? oya, no kuza umwe wese hariya bazabona twese bose turi abarundi tuvanganye hariya na hariya na hariya. ni vyiza cyane, tugume muri ubu bumwe, tugire urukundo, hanyuma dufashanye. rero dufashanye ivyiza turondera ku bandi, tumenye yuko nabo babirondera kuri twebwe. ni vyiza cyane. ndabakengurukiye abo mu migambwe mwaje, ndakengurukiye cyane abakozi b'Imana badahengeshaga kudusabira. hariho abantu baravuga yuko ngo batevye barazana inkovu ku mavi yo gusengera igihugu n'indongozi. ntimuruhe kandi ntacyo muzoba, kuko Imana irakunda abayisenga bayisaba kugira ibintu bigende neza. none yo iraruha aho yahereye gaye bidukirira neza kuva isi iremwa, iraruha. utu twaka tugashika n'ijana dukwiye kuyisaba no kuyikorera, nitwo twoturuhisha, kandi yateguriye uburuhukiro bwiza budahera. rero mubandanye mudusengera, musengera inzego, kuko murumva ko turi mu bihe bishasha, dutegerezwa kuza turatsitagurika bigende neza. nkengurukire naha mu biro bikuru by'umugambwe, ubuserukizi bw'umugambwe,
kuko bigeze bavuga ko na Kenya bankenye kuko ubu bandungitse i Burundi canje Burundi naze kubonana andaze ko ari mukuntu mu munsi umwe bambwira ngo isoko ibonera ikibondo ndabakengurukiye cyane kuko mutavuga ngo mbega ko waduhevye ngo muce mubona kumenga nabataye oya ubu ndi no ku yindi migambo ngo ndi hose niwanyu harimwo rero ndanezerewe cyane ko mwantumye kandi muhaguma namwe mushigikiza ibikorwa mwongera muntera intege mu byo ndiko ndakora nimuze muhave muvuga ngo twaramurungitse ngo turamutaye ngo turamuhevye kuko murazi ko mwandugikanye ijambo ubuserukizi bw'umuganga mwandugikanye ijambo mukundugika i Burundi rirya jambo rero niryo ririko rirakora mutarishigikiye mutagumye mushigikira nimuze muvuge rero ngo sigaye ngo twicaranira neza na honorable Gashatsi ngo nabahevye ngo canke mutabazi ngo canke bose turi kumwe namwebwe turi kumwe nagira rero nteraheze ndabashimira abatugaburira ijambo ry'Imana kandi nongera saba Imana mushobora byose kugira ngo igume idushoboza iduhe ibyinshi bituma tutidoga ego nivyo wa wundi ati ntumpe byinshi kuko nohava ndakugaya nkishima mugabo naho itubaboro kuko naho twava twidoga Imana rero igume itugirira neza kubidukwiye kugira ngo turonke n'ibyo dukundanamwo kuko tudafise ibyo dukundanamwo ntacovamo rero nteraheje ndabasabira Imana igume ihezagira Uburundi n'abarundi murakoze.